internet irashobora kuba ifise urundi ruhande rubi aho usanga habera ibyaha byinshi ibyaha bikunze kuba kuri internet. hari abantu bakoresha internet kwiba, hari abantu bakoresha internet mu bintu bijanye n'ubuhumbu, hari abantu babigira bagakora amafuti kandi bazikora amafuti ariko ari business. Hariho n'abandi babigwamo batabizi, ariko umuntu nyene wihaye agaciro uri nk'umuntu ntukorera kuri réseaux sociaux basi nta ma views uri kurashira kuri YouTube uri kuraronderako. Salut guys, mumeze neza murakomeye abatwumviriza mwese nizere ko mukomeye. Ni Gloria Munezero kuri micro kundi nyene mu kiganiro Tutafanyaje. Ikiganiro turondera abayinvite tukaganira kuri sujet twatoye uwo munsi kugira ngo dushobore kuza turahanahana ivyumviro mu bintu abantu bashaka kwibaza. Urashaka kuburi ahantu quelque part ukiyumvira uti mbega ibi bintu jewe ndavyumvira je nyene canke hariho n'abandi bantu bavyumvira. Rero ndabaronderera abayinvite kugira tuganire hanyuma batanga ivyumviro vyabo natwe turonke inyishu kuri bimwe bimwe. Ariko sans toutefois oublier yuko turi kuri résidence ubuntu ahantu heza bafise amachambre meza, bafise ahantu ho kuruhukira hameze neza, bafise cuisine imeze neza, antwa ahantu hari calme atamuntu n'umwe yogaya. Ndasuye kubatumira ubutaraza kuri résidence ubuntu aze ahicare ahafite ibintu hanyuma azabona yuko ivyo ndamubwiye byose ari ukuri. Rero mpe ikaze cane abayinvite banje n'abayinvite babiri bameze neza kabisa, barashajije basa neza, n'ababoga n'abamomi bameze neza. Ndi kumwe na Yves Kami araza kutwitondora wenyene atwitondore bikwiye, hamwe na Lina Kuradusenge. Okay, Lina Kuradusenge. Karibu rero kuri BI no kuri résidence hanyuma mutwidondore mwitondore n'abatwumviriza kuri BI TV. Ikaze. Murakoze. Mere kamere. Bakare les femmes d'abord. Les femmes d'abord. Okay. Lina dore wawe. Murakoze cyane. Ku mazina nitwa Kuradusenge Arline Lina. Ndi umukozi wa Smart Mind. Nibaza ko ari ibyo. Smart Mind ni iki? Ikora ibiki? Smart Mind ni ishyirahamwe ryagutse rifasha kuronderera amashuri abo bose babyifuza bajije amashuri mato kwiga mu Burundi bifuza kwiga mu bihugu byo hanze. Byinshi cyane. If now murakoze, nitwa Yves Kami, ariko izina ni Yves Kami ki. Yves Kami rero ni umu-artiste akora umudiyo wa Afro Blues, uri inspire n'imidiyo yangaha iwacu. Sinzi ko navuga mu majambo menshi canke mu majambo menshi tubwire twidondore neza ku buryo n'utobakuzi aho akurondere amenye ati Yves Kami ni uyu mu bisanzwe n'uwo mu mubaza yovuga akavuga. Yves Kami ni umuzisyen wo mu Burundi, nkora Afro Blues, ndi umupapa w'abana babiri, ndafise umudamu ni mwiza cyane. Hama kariyeri wanje nayitanguye mu bihumbi 2007. ndafise album zibiri, namaze gukorana n'amashirahamwe atandukanye, ni kuvuga izindi ndirimbo ziri akote y'izo album zibiri. Ndamaze kuvuza ngaha mu Burundi mu biteramo bitandukanye, hamwe no mu bihugu bitandukanye, navuga Ethiopia, Uganda, Tanzania, South Africa, Ghana, warabimaze byose mu bisanzwe Afrika yose urayizi, na Nigeria. Yego mu majambo make rero Yves Kami ni jewe kunyene benshi baranzi. Murakoze cyane. Lina nawe wisange nawe nibaza ko ufise CV ireha nkuko abo maze kurungikanje bo ushobora kutubwira. Hama uno munsi nanje nitwa Munezero Gloria nabivuze mbwa benshi banyita Gogo.
murashobora kunyita uko mushaka ikibabangukiye hama narindi ko ndababwira yuko uno musi nari nshatse ko tuganira kuri sujet donc mu bintu bya réseaux sociaux surtout twifokalize cyane réseaux sociaux ni nini ku bintu bya internet mu Burundi canke ku isi mu myaka tugezemo nko muri 2023 muri monde tugezemo pour le moment haca ndababaza nka mwebwe ngo internet ku bwanyu umwe wese irakenewe réseaux sociaux irakenewe muri rusange je majambo make novuga yuko internet ni nk'imbugita ifise ubugi bubiri umuntu irashobora kukumerera neza cyangwa ikakumerera nabi navuga ntangure kugihe imera neza cyangwa imera nabi oya bon twokigara uwo mbwira ryari imera neza na ryari imera nabi internet ubu aho isi igeze navuga jereka mvuge muri domaine yanje nk'umuziki y'umuziki aho isi igeze ubu murabona igihe covid ije biragora cyane yuko abantu bategura ibiteramo bihuza abantu ariko internet yaraje nk'inyishu ubu urashobora kuba wibereye muri salon iwawe ugakoresha internet ugakora igiteramo gihuza abantu ibihumbi n'ibihumbi kandi ugashobora no ronka uburyo buciye kuri internet abantu bakakuriha biciye kuri internet rero novuga yuko internet irashobora kugira akamaro no mu bintu bya networking nk'ubu nka jewe winjiye kuri internet uracumenya ati kami ninde n'abataba banzi uko nyene mugabo winjiye kuri internet urashobora kumenya amakuru menshi ajanye na internet rero mu bindi navyo internet irashobora kuba ifise urundi ruhande rubi aho usanga habera ibyaha byinshi ibyaha bikunze kuba kuri internet hari abantu bakoresha internet kwiba hari abantu bakoresha internet mu bintu bijanye n'ubuhumbu hari abantu internet barakugirira ibintu hamwe uyumvira ati none turi kuri inosi hariho n'ico bita ndaguciremo gato je ndabona ikirere kitatworohereje turashaka twunguruze gato twako turakorera kugira ngo tubandanye tuganira neza atawuri karaba imvura ireke kutunyagira on est désolé kuri changement yabaye murabona yuko twahinduye twako turakorera ikirere nticatworohereje imvura yaguye twobije yo kwimuka abaye bite banje banyihanganire sijewe n'imvura hama twako turaganira na Yves rero ashobora kumbwira uko donc wari kurambwira ryari naho internet usanga ibaye ndi wambwiye ko ari imbugita ifise ubugi defwa iraba nziza ariko uyikinishije nabi kagukomereza yego nibaza ko ari cyashate kuvuga mumbwira rero ryari iba nabi nariko ndavuga mu bisunzu navuze neza yuko internet irashobora kuba inyishu mu kunyarutsa business inyishu mu gukora ibintu ubona shaka spatio temporellement byari bigoye ariko internet ikaba inyishu mugabo rero internet irashobora kuba ikibazo kubera internet ni go rubuga hashobora kubera ibyaha byinshi ugasanga hari ubusuma bubera kuri internet abantu bakambugwa amahera menshi niho duca tubona ibintu bijyanye na cybercriminalité biciye kuri internet aho ubona abantu bibwa aho ubona abantu bahakinga hari abahake urabona internet nayo wanashaka irashobora kuba ahantu badandariza abantu urumva rero bisanzwe aricyo bita dark web wanashaka biratangaje kubera ni ahantu wiyumvira ati none turi ku isi cyangwa ntituri ku isi rero mu majambo make internet irashobora kuba nziza cyangwa ikaba mbi urakoze cyane turaza kugaruka nawe wawumbwira uko ushobora kubona internet iri gute muri wewe merci ndayihayagiza ndayishima ata internet si mbona nashitse ngaha okay
nisunze ku byo nkoreramo kenshi mbona dukoresha amarezo sosiyo interineti biradufasha kuko uravye nk'ibyo dukora gufata abanyeshuri ukamuronderera ishuri hanze nta muntu ariyo muzinanye ariko bikanyaruka biba ari ibintu byo gushimagiza cyane turabishima donc wowe kuri wewe internet atayihari monde y'ubunye vraiment nta kigenda ntitwoba turiko turatera imbere wowe uvuga yuko ikenewe kandi cyane rero niba ishobora kuba ikenewe Ive yatubwiye mwese Ive nuko atatomoye mbwa yatubwiye amafoto wowe yatubwiye inyishu kubiri mugabo tubanza dukorere cyane kuri ryari internet iba nziza komo mwebwe mushobora kuyikoresha mu kuyibyaza umusaruro mubikoresha gute biborohera kubera urumva abajene benshi barayikoresha mugabo nk'uko warariko urabivuga n'abayikoresha mu nzira itari iyo nka wewe nk'umuntu ushobora kuvuga uti kandi uko wowe ushobora kubibona wobakoresha abayikoresha ukabahanura uti nibayikoreshe gutya aya mu bisanzwe dukunze kubona abantu surtout abajene imiyabaga ishobora kumara umwanya munini kuri internet WhatsApp uraba udufoto udukuru tuki ariko mu bantu benshi babonye neza akamaro ka internet nuko ishobora kugira akamaro ujya mwanya umuntu aba ariko ukaba ari umwanya wo kubyaza umusaruro nkiri ngaho nyene hawe nuko basi wagize imanuka buri umustar urafise ibintu yikorera ko uri umustar ngabo nk'umujene yicaye muhira atabinafise nkarina urumva arafise ibintu akora ararondera ibishuri abana barushora kamashuri yo kuja hanze ngabo uriyicariye muhira uritekerereje nta kazi kandi ufise nta ivyo usaka ni juste gukomunika ni communication nyene nico kintu kigufasha canke gusamara juste kugira uraheza umwanya none wewe nkawe ubona nk'uwo muntu utari umustar uyikoresha gute sipoze ko utari umustar we ivuri kuravuga ngaha uno musi nturi umustar internet wari kuyikoresha gute kugira ibyazo bisanzwe biroroshe cyane internet irashobora gukoreshwa nk'urudandazo bivana n'icyo umuntu aba ariko arakora je nariko mvuga nk'umu musicien mu artiste aho nshobora gupostinga ama video abantu dernièrement ico bita n'ama platform menshi umuntu ashobora gucako akaja ko uburusho akuvuga bwinjira kuri konti iyo uriko arabikora rero ndetse kuvuga nk'umunyabuhinga havuga nk'uwundi muntu asanzwe internet hariho abashobora kuyikoresha business tukunze kubona abantu benshi bashobora gushira kuri statut akararo gasanzwe umuntu ashobora gushira kuri statut impuzu adandaza bikoroha cyane gusumbaho wogira publicité yo ku maradiyo kubera abantu benshi hari nk'abantu usanga bafise nk'abantu bashika igihumbi baraba amasitati naho birahombya amaradiyo kuko urumva publicité bahora batanga oya ngombye kuvuga kuri uwo muntu yagize business we biroroha cyane hako umara umwanya uriko utumwanya kuri telefone ukora ibintu bitakwinjiriza ariko bavuze uti reka nimba nkora business yo kudandaza nshira ibintu kuri statut ndabipromoting abantu nshire page yanje yo kudandaza abantu barabe amashire ko nimero ya telefone biroroshe cyane internet ikiza nk'inyishu Lina nawe ubona nka wewe iyo utari kuba ufise akazi ko gukora kuronderera ishuri abandi bantu nkawe telefone yawe woba uyikoresha iki usibye n'ibyo kugira ngo nze gukora ku kazi nkora nabonye offre kuri internet maze kubona offre ndiyandikisha hama ndagira ubwo buntu ndabahese ubu yakaba internet simba mpari ngaha donc ugumana yuko internet vraiment iri très important mu buzima tubayemo muri kino gihe basi wowe nko kuri wowe ubona yuko abantu twari dukwiye cyane gukonsulta internet cyane muga mu bintu dufitiye akamaro timwa nk'ayo mashene bon ayo hantu hashobora kuba haca ama appel d'offre cyangwa iki est-ce que abantu bose barafise accès kuri ayo mantuzenye ayo platform non ayo ma site voilà ayo ma site bashobora kuronkamo ibyo bintu abantu barimo bose barafise accès kuri ayo ma site
si abantu bariho bose ariko umaze waragiriwe amahirwe ukaja mu ishuri ugasoma ukiga hari dukuru utembereye mu gisagara urumva udukuru tuyagwa hariya na hariya ukumva ngo baravuga ngo maze kumva iyo nkuru rero ucushika hahandi nubwo atamoye wose tumega ukigora cyangwa bakagupataje yesu biba byoroshe rero hama ukazirondera ukabona neza recherche abagenzi bari kure bashobora no gutandukana mu mwariganye cyane bakagenda ugasanga murahanahanye dukuru byoroshe ni ukuvuga yuko kuva kera wowe wari usanzwe ukoresha rezo sosiyo mu kurondera ubuzi nk'uko nyene ukarungika CV yawe ukarungika ibisabwa kuri internet yego ariko nashaka uno musi cyane dukorere ryari internet iba nabi ryari isamaza abantu ryari yica abana bubu ko atawe nta muntu ihohotera internet urumva internet nkuko mushikanje Lina yariko arabivuga internet ku bantu baba barondera ama opportunity nabivuze kare gatoyi bya networking kuvuga kuronka abantu biciye kuri internet ama opportunity atandukanye irafasha mu kuronka ibintu vy'ama opportunity ubuzi n'ibiki aje nitanze kwa karorero no kuvuga chaque festival ibihugu byose maze kucamo so umuntu yampamagaye canke iki n'ibiki byose ni kuri internet donc warabirondera nabirondera canke abantu soit opportunity n'abandimo bakando komanda bivanye n'ahantu narindi kandi byose bigaca kuri internet arumva rero hari ikibazo mwari mubajije naco cy'ukuntu ishobora kuba nabi nk'abana ikabonona kubera uriko uraraba ntimukuze cyane ntimushaje ariko wanduka abana bariko barakura muri iyi minsi murabibona yuko biri ku murindi ukomeye cyane gose sifite ngaha mu Burundi wacu none mubona ryari ihohotera abana nabo mu bindi bihugu ho barashiramo ibintu vy'ama control parental muri internet ugasanga noneho mwena muhora mubibona iyo mushize video kuri YouTube barababaza ati ese kama content mufise n'abantu bakuze canke n'abantu babana aro rero turabona internet yaje aho usanga umwana utamuravye neza aharonkera ubuhumbu akaronka ingeso atarafise biroroshe abaronkera abasheri hari abaronkera ibintu bimeze neza internet irashobora guhuza abantu nyene abantu bagahurira kuri internet kandi bikamera neza wanje nawe oya jendi heraba waravuze gute rero uti ryari rero ihohotera abana iraza kuhonona ubwonko bw'abana umwana akagwa ku bintu kuri video itakwiranye n'imyaka afise umva ni ibintu bijyanye na sexualité urumva nibyo byonyene niho honyene ushobora gutesha donc nk'abana biga abana kuko kwa kinanswa abana unye nabo nyene barakinana amatelefone kuko uko isi igenda irevoliwa niko n'ibintu byose byo donc uko isi itera imbere niko n'ibintu bitera imbere baragira ama recherche ku matelefone biga ibintu birenze antuka urumva nabo nyene baba bakeneye internet kugira bagira ama recherche mu byo kwishuri wabo mugabo ryari shaka umbwire ryari bipfira he basi nabivuze mu bindi bihugu baragira ico bita autorité parentale contrôle parental mu byo ama content umuntu araba kuko aho bitereye imbere ho umuvyeyi naho bari ya distance arashobora kuraba ati umwana wanje ariko aranavigara ibintu hari ibintu telefone yacu y'amatekano bavuga mu Burundi biragoye yuko umonitoringa ivyo ugakurikirana ivyo umwana araba ariko ahandi ho baravyorosha ugasanga hariho naho baguhaye telefone hariho ibintu utarekuriwe kuraba wewe uvuga yuko nk'ubunye byoba neza mu gihe abavyeyi nabo bogira control
ku by'abana babo baraba. Harakwiye ibintu byinshi burya internet irakwiye ibintu byinshi bihinduka mu bantu bafata ingingo bagashiraho amategeko abiraba n'abandi ni kuvuga abashiraho ayo ma platform kujya biba hanze bakarekurira abavyeyi uko bashobora gukurikirana ivy'abana bariko bararaba. Bina nk'umukuru w'abana benshi bari ngaha anye bashobora kuba bakoresha ubona bipfira ibintu bya internet bagirira ikibazo ihohotera abana gute internet. Mu bisanzwe jewe ko ndabyumva simbona ko internet ishobora kubihohotera abana no ahubwo usibye ko Ive yavuze kandi byavuze birumvikana kandi ni byiza mugabo ni mu bihugu biteye imbere yego twa twiruka n'umuceri n'ubaho biba bigoye rero ahantu kenshi dero y'abaniza usanga kenshi bivumba abavyeyi umwana ntashobora kumuhisha ahubwo biraryoshe ko umuvyeyi abwiza ukuri umwana akamubwira gute akaba ouverte uri mu mama akamubwira gute nk'ubu par exemple nka wewe suppose ko ufise umwana aragusabye ati mama urashaka kumva telefone donc kuko soit ni telefone soit ni machine ordinateur canke bon en tout cas nivyo bakoresha cyane kugira bashobore kuja kuri internet bashobore kuja ku ma réseaux sociaux atandukanye wowe nka wewe wobikora gute nyene abana nanje niravye ko nakuze kera umuvyeyi akubwiye ngo kiya ntugikore canke kiya ntukirabe ahubwo twashe tukiraba kubera ko batubujije rero nk'ibihe tugezemwo usanga turi mu bihe bisirimutse umuvyeyi kubwira umwana wawe ukamwiyengereza ukamuha impanuro k'ivyeyi utamuhishije kuko niwabimuhisha azovyumva mu gahinga avyumvise mu gahinga sasa ashadabanganya byose kuko niyo ke rero umubwira ibintu bihari bigezweho hakiri kare niko jewe ndavyumva ukamubwira nk'ibigezweho ukamubwira uti niwaja ngaha kw'isi ukagenda hariya kwaba Ive bazogusambura oya je na content asambura abantu ahubwo par contre nanje ndi icyumbiro cy'iwanje gisa n'igitandukanye n'iciwawe kubera biciye binyibutsa aka video nabonye ku mpastor n'umuntu yari akunda Imana umugabo akazarara zijya akazarara akazarara ajya mu video y'abantu bakuze ajya bayita amaporno kwa hama umwana wiwe akabiraba mu mpisho donc umupastor yarabiraba n'umwana wiwe akabiraba oya umwana wiwe yaramutira telefone papa niza telefone agacara ufite nta kode yarimo akararaba nabyo akabiraba rero mu nyuma bazabona umwigisha w'uwo mwana baramutumye ko umwigisha w'umwana atumye ko abavyeyi basanze umwana yari ko aragira nk'ivyo ku bandi bana ivyo yabonye mu mavideo yaciye aja kubipratika ku bandi bana yari yabonye ibintu oralement acagenda kurondera aho visuellement acaja kubigira pratique ahubwo rero je icyumbiro cy'iwanje nuko umwana kujyanye n'abakera hajya bakera bari bazi ubwenge umwana akiri umwana uramubwira ibikwiranye n'imyaka ageze si umwana we wanje ageze muri adolescence namubwira sexualité à l'aise mugabo akifise imyaka mitoyi ni nkamwe bakubaza ngo none mama ngo naciye uramubwira ibindi mana yaguteretse ngaho uko nyene wowe urumva uvuga yuko hariho amalimite wogenda urashiraho mu byo uyagira umwana selon y'imyaka afise none nk'abantu bihohotera cyane surtout kuko abo bihohotera si abana batoya gusa kuko hariho n'abantu bakuze usanga bihohotera nk'abantu bafata amafoto ugasanga barayarungitse cyangwa bayarungikiye abantu cyangwa ugafata ifoto ata burenganzira ufise mbese est-ce que birarekuwe gufata ifoto umuntu ataguhaye uruhusha rwo kumufata ifoto canke video video yoyo nibaza ko bitakunda ifoto gufotora umuntu ataguhaye uruhusha byari bikwiye byari birarekuwe ntibyari birekuwe
ntibirekuwe na biri normalement gufata ifoto y'umuntu wategetswe kuba ufise uruhusha rwo kumufata ifoto kandi ukaba kugira ngo unayikoreshe naho hoba ku ma image canke ibintu wandika ko naho byo babyiza nibaza ko navyo nyene wategetswe kuba ufitiye uruhusha yaguhaye none nk'abantu bahohoterwa cane ku bintu vy'amafoto ugasanga bararungitswa amafoto cyangwa ugasanga yisohokeye ahantu ugasanga bamufashe ifoto cyangwa ugasanga ufise umuhungu mukundana kagusaba ndakeneye ama je nibaza ko hariho kenshi ari nakubajije akagusaba iki nivyo yaravuze ni Ive natubwira ibyo bintu oya birakunda gushika je nabonye bishika kandi byaravuze cyane aho usanga si n'umuhungu gusa ugasanga n'umukobwa aragusabye ifoto ifoto wambaye izuba hari abantu basabana amafoto bambaye izuba vraiment nk'ifoto yiwawe wambaye izuba ukaje usanga yagiye kwa nko kuri wowe ubona basi byari bire umuntu yari ari normal yarakwiye kurungika ifoto nk'iyi canke hari abavuga bati nturi normal ntukomeye hari abavuga bati koma kamusosa ahubwo ntacazi iyo bayishira no ku sinzi donc nka wewe wovuga gute nk'abantu bakorerwa amabi nk'ayo biso za ico bita cyber security rero hariho ibintu byinshi umuntu yategerezwa kwirinda nk'ibintu nk'ibyo vraiment ntiworeka umuntu naho mwizeye gute ibyo ntibibaho yuko utanga privacy wawe donc nk'umugore n'umugore wawe ntwari ukwiye kuyimwereka urungika amafoto nk'ayo bon suppose yuko ufise umugabo hafi mu Burundi cyane umugore muri marié urabibona uri marié nka wewe uri marié uragiye muri Ethiopia nko watubwiye gukora akazi ugiye kukumaye donc nko kuri wowe ubona ko ntibibaho ibyo ntibibaho kubera musanzwe murazi ergaye internet ntihuza si wewe gusa si wewe nujya muri kumwe bica hari ahandi hantu bica ajya ama image naho we yafuta gute ni nkuko muri kazozo zubona iyo image kandi mwarazifuza urumva rero ugasanga hariho nk'abantu usanga nk'ubu nka twebwe twizeye kuzoba abantu bahambaye ugasanga warangitse ifoto yiwawe ukazibona ibintu n'ibiki urumva rero nibaza yuko nk'ibintu nk'ibyo ntibibaho naho uwo muntu wo mukumbuye kwihangana ariko ngerageje kumwunganira Yves internet mu bisanzwe bikoresheje nabi ukayikoresha utarupfasoni ushizemwo nakambaro kibara urupfasoni nagute ugashiramo urupfasoni nimba uri mu mama kanaka cyangwa umusore uri nkumi ukamenya uburyo ukoresha internet kuko urashobora kwisamburira ko kandi bitewe ngira ngo sinzi ko novuga no kutamenya none ibigezweho ugeze muri iyi hariho n'abantu bashobora kugira ibintu biteye isoni kuri internet ni business ugakora nk'ibintu biteye isoni wowe uri ku kintu kanaka ushaka kugamiza kuko wakoze ikintu giteye isoni ukagishira kuri YouTube bakavuga ngo yagize ibintu ivyo biro nk'amazi ndiko ndakubwira hari n'abandi babigira bari mu kazi ugasanga n'akazi rero uvuga gute sinumva cyumve akavuga ati abantu babigire business simvuze abantu babigire business hariho abantu babigira ari business bagakora amafuti kandi bazikora amafuti ariko ari business hariho n'abandi babigwamo batabizi ariko uri umuntu nyene wihaye agaciro uri nk'umuntu ntukorera kuri hazo social basi nta ma views uri kurashira kuri YouTube uri kuraronderako si ibintu bizakugira abantu kama ariko hariho abantu bashobora kuba we nk'abasiba gato urumva we uri kurarondera ama views uri sure ko yarongo uri ready gukora ivyo arivyo byose wowe biko sindi ready ariko ndazi basi nko muri industry urabishigikiye hari abantu bafata bagatukana ngaho iwacu isenga ariko barashwana baratukana ariko muri bo baje neza ko ari bakundana barimo bashaka gukina abantu kugira ngo birongere amaviews rero nk'abantu basi bimaze gushikira abaruguye mu dima ababikora urumva babizi
nta kibazo ni business niyo nubwo buzima bahisemo nta ngorane n'imwe ariko nk'abantu baba bararuguyemo nk'abana bakiri bato bashaka kuba bikoreshwa n'imyaka canke abantu bakuze baruguyemo ndetse nk'ibinye Yves yarari karavuga hari ababikora bibaza bati ninayifuta iyi foto canke ninayimurungikira araza kuyifuta ntawayereka ugasanga uwo muntu nawe donc ntamubereye fidèle ngo atene promesse yamuhaye canke nkuko nyene yarari karabivuga ugasanga barazikoresheje abaruguyemo nkawo babwiye ariko shagogo nk'umuntu nka wewe nk'umuntu nka Yves aramamagaye ni boyfriend wanje ari muri Etazi ndi mu Burundi ansavye agafoto nambaye uwo mwankira oya Yves ndakakurungikiye nambaye izuba aho wonyeme wongirira icize kubera ko atokwibaza ko nabandi ndabikora okay aciye avuga ati kutandungikiye n'umunda wa vraiment je no kure kukabandanya wowe uvuga uti wowe bandanyiriza ubuzima bwawe nyene erega hari gukunda umuntu kamwishirako ugasanga uri kurakora n'amafuti ntukoreshwa amafuti n'amasantima nukoresha amasantima réseaux sociaux ni nziza mugabo uyiguyemo biraba bibi okay nanje nakubwiye ndavyumva we nka wewe urazi ubwenge wewe warabitahuye muri wewe warabitahuye dukumvuga donc abantu bamaze kurugwamo nk'abo we bazi ubona bo bigenza gute canke abantu babikora bazi dimo même si ubona kuri contre mugabo urumva birahari kandi hari abana bakiriko barakura kandi hariho n'abantu bakibandanya babikora we nka wewe nk'abantu babikora d'abord abantu babikora n'abantu babikoregwa we nka wowe ubona wo babwirije mu bisanzwe nk'urunganwa abantu tungana bari mu myaka iri hejuru yanje gato canke munsi twabahamagarira gushira mu rufasoni mu gukoresha réseaux sociaux okay hama abavyeyi bafise abana bakiri bato Bujumbura harashushe abavyeyi baze begera abana babo okay nkuko musaza wanje yabivuze bakabaha indero ikwiriye ataco babahishije bobereka ukuri aho kuri aha kuja kubironderera hanze aburumva n'ababikora hama babikora nabo abo bantu ababikora hari ababikora abantu ba nk'ubu urashobora kubura umustar wagize wanyoye nk'ikintu nticakuvuye neza urabona ko abantu baranyotegwa umuntu wese yivuna akanyota uko yishakiye kandi wowe muri bo ugasanga nta nuko ari umuntu mubi canke mu vyo akora ugasanga n'umuntu agisera mugabo yanyoye yahinda ugasanga baramufashe foto canke video bakayirungika kuri réseaux sociaux kuri we biramwononera ndabizi neza uyikoze araronka ayo maviews ashaka kandi ni business mugabo hari umuntu uri kuricira ubuzima none abo bantu nabo bigenda gute ariko nyene kanini mukumbaza ico kibazo bisunze ku muntu gusanga yanyoye inzoga yarahana mu kabari nigwa rufasoni tugarukako uri umuntu mukuru ubuzi kuri ahantu harirwa n'abantu benshi uri umustar kanshi uri umustar uri umuntu yubahitse kandi nyene uri umustar utegerezwa kwifata nk'umuntu mukuru turabira ko akarorero rero nta mpamvu yo kuja mu kabare ngunywe uborego gushika bagufata amafoto bafumubona basi uvuga ati ni umuntu yakugambaniye par hasard mugabo bitavuye ku kaborego we nko kuri wowe uvuga uti abo bastar nibigengesera umuntu wari we wese niyigengesera umuntu wari we wese wafumubona basi umuntu yakugambaniye mugabo bitavuye ku kintu kanaka wakojeje nk'ubu urumva waborewe nk'ubu uje ukansanga ahantu naborewe navyakije nta makosa vraiment nanje ntagashamara niyambitse mu bantu twayo gufata ifoto ngo nuko umuntu aborewe canke ukamufata video kubera ngo umuntu yanyoye yaborewe urafise uburenganzira wowe uwo muntu azifata arafise uburenganzira we nta burenganzira ufise bwo kumwitwara ubu bufise mugabo nyene umuntu w'agaciro yibashe nta mpamvu yo kunyonga uborego nta burenganzira ubufise wowe rero kuri wowe uvuga wavuze ngo ubufise gufata oya navuze ko atabwufise okay wowe rero kuri wowe uvuga uti uwo muntu abaye bigenze gutyo nibarukwege biramuraba ibimubako byose ni yasi oya ntibimuraba ariko mugabo mu gihe wigenza ubuntu vraiment ibyo bintu ntibabikora wabibonye umeze neza uri riside oya wowe nta deuxième chance wawe iba jenye nurumva wakoze amafuti uba wagwiyambitse wowe nawe kibazo ni cyangende nyine turi muri ivyo nyine vya internet hajya nobamenyesha yuko nibyo mubwira mwinyegeje birashobora gukunda yuko abantu baciye ubwenge cyane nk'abajya bitwa abahacker babibona rero ugasanga n'ibyo nk'ubu yavuze yuko wavuze ko bashobora kukamurungikira cyangwa tokamurungikira oya nakono
cyaka video call yavuze ko yoca biheba urumva abahakere naho bigira winyegeje barashobora ugasanga ibintu by'iwawe biri hanze utazi aho byaciye wanashaka na ama Android yo biroroshe yuko naho Android bizimije abantu baciye ubwenge mu gukoresha internet barashobora gufata amajwi n'amasanamu kandi telefone yawe izimije urumva rero kuri nico gituma noca mvuga yuko internet ni ikintu ciza cyo gukoresha kirashobora kukubera neza cyangwa kikakubera nabi mu gihe bivana n'ukuntu wowe ubyigenjejemo muga muri ubwo buryo niba umuntu ashobora no kuzikoresha telefone yawe izimije donc nta vie privée y'umuntu ikibaho noya nta ikibaho donc aho wowe uri hose nawe we naho woba wibereye mu nzu na madamu wawe donc birashobora kuba nabe bakaza bakakinga ubuzima bwawe biroroshe bakamenya iby'iwawe byose nico gituma dusaba discipline ama Android bayita nama espion n'utu espion duto donc ni muhindure mwese muve ku ma Android mukoresha zibiki none muve ku ma oya bivana n'ukuntu umuntu azikoresha akoresha internet mugabo kwa kinasho naho ubigengesera atwa nushobora kuba utigera udehapa na rimwe harabura hano none bon wewe wavuze ntavyo gukorera kuri Facebook oya nca numvaye ko wewe oya jabaraka niwo mwangira ya sico nashatse kukubwira niba n'ubu tushobora kuba turiko turaganira n'umuntu ugasanga umuntu ari karanjistra amajwi yawe telefone yawe izimije canke ikindi kintu none wumva no kukwicisha uwo muntu arashobora kukwicisha canke agirana kuko urumva deja ushobora kuba wiyumvira yuko muriko muraganira ibintu byamwebwe muri babiri nta réseaux sociaux nta wundi muntu wahamagaye muri mwebwe muri do wewe wumva ufite nagombye kuvuga ikintu kijanye na internet nta banga ririmo none internet bica he wibaza yuko ari ama serveur aba aho bica no kuvuga we nabivuze naho telefone yawe yiwawe yo bizimije bapfa gusa kuba bafise address IP yiwawe naho telefone ya Android yawe yo bizimije bashobora gutora micro ziguma zikora na kamera ziguma zikora rero nico gituma rero gukoresha internet umuntu yo bikoresha neza mu nzira y'ukuri atamakosa ariko arakora nakoze cyane tuvuye kuri twavuze cyane internet muri rusange mugabo antuka mu bintu bikoreshwa cyane gose pour le moment mu bajone benshi bo ni WhatsApp mbega mu gihe WhatsApp tobiri kirakora muri bino mu buzima busanzwe we nkawe byo korohera kuba WhatsApp itari kirakora usipoze yuko mu platform urarekuriwe kuyakoresha mugabo WhatsApp ndi kurayikoresha we byo korohera Yves nkawe we Yves hari ikintu tutaborze ico bita addiction abantu usanga bari addicted abomba bari ni obsessed novuga ni bari obsessed ni bari ako cyane bari ako gukoresha ivyo bintu hari umuntu telefone igize telefone izimye cyane imenetse cyane igize ikibazo ucumenga aca atangura kujugumira kujugumira agacagwara bon sinzi ni drogue mu bisanzwe byaramaze kuba drogue rero nico gituma hajya abantu benshi banaciye n'ubwenge telefone bazikoresha gake mugana natu mu buzima bwacu usanga wanashaka na social ndaguhamagaje amayini telefone aguhamagariye nari kuba nakoresheje amayini ntibikunda kandi en plus naho bavuga ngo irorosha ubuzima hari ibintu byinshi yagabanuka nk'ibiki lo social yaragabanuka kubera umuntu murashobora kuba muri ko muravugana kuri WhatsApp ugaca bibaza ngo muri kumwe donc ntibakirondera kubonana kubera na telefone burya telefone naho muri ko muravuganirako ntumenya iby'umuntu byose nuku cyo gasanga zose bikenewe biba bikenewe ko mubona neza mu masomo ya relation ya interaction irakenewe cyo gasanga nk'umuntu wibagije ngo hari icyo muhuriye ko cyane
ukibaza ngo n'umugenzi wawe hata kumbe n'umugenzi wo kuri internet ushobora gusanga nk'umuntu nka twebwe les artistes twifitiye ibihumbi n'ibihumbi by'abantu badukurikirana ugaca wibaza ngo urakundwa kumbe muri abo abantu réellement bagukunda ni nka 5 canke nka 2 rero mu bisanzwe internet ni illusion bon ni illusion illusion tout court nawe nakwatije bonjour nabakije nk'ubuzima ubayemo pour le moment urabona ko nka WhatsApp tari kirakora izindi platform urazirekuriwe mugabo WhatsApp baravuze bati turayikuye wowe nka wowe ubona yuko byokoro ndasha nduga n'amaguru nukuri kubera umva nabonye WhatsApp sindiho inzu abanyeshuri tuvugana kuri WhatsApp nshaka kudandaza narose akadiri ni kuri WhatsApp ikintu cyose ni WhatsApp ntibyonyorohera ku bwanje wo kuri wowe ntidokoro none muri WhatsApp harimo urgence nk'umuntu ashobora kwidogera uwundi muntu akavuga ngo naguhamagaye nakubuze biki n'ibiki ando est-ce que vraiment umuntu akurondeye kuri WhatsApp aba yakurondera bya sérieux ariko umuntu kenshi abavuga ngo nta urgence irimo aba ari umuntu ashaka kuguha ibiyeri umuntu ashaka kuguha ibiyeri no adashaka kugutelefona per isanzwe basi arafuma akakubwira ashaka kuguha ibiyeri akoresha WhatsApp umuntu ashaka kuguha ibiyeri akoresha WhatsApp umva akubuze biragusha mugabo uzi ko dufitanye gahunda y'ibintu byo kutwinjiriza twese akoresha appel fumu mbipwa bwa je kuri WhatsApp 2 secondes asha ni connecta twa na suppose yuko atabiyeri birimo canke mugabo aragukeneye bya sérieux agaca biramunanira kugura amayinite cyaka kubwira ngo narakubuze we yarakurondeye yarabonye neza no kuna appel nticamwe urabona haba harimo appel est-ce que vraiment haba harimo gogo nta urgence birimo donc oya hari je nanje haba harimo urgence kubera nababwiye yuko yaramaze kuba mode OK en fait twibaza turi muri illusion naho umuntu mubona ari en ligne ubaza ari disponible kuri wewe umenga ari ngaye kuba ari karayikoresha ibindi bintu ari ku kazirina we wabonye online ugacuvuga ngo wenda kwandikira mu ishura biraguterera n'abagenzi bawe niki nibyo rero navuze yuko abantu bamaze kubako babona neza yuko umuntu nimba ari en ligne babona yuko ari disponible kuri we aho gutana umwitavye umenga uri kurakora amakosa uri none umuntu yarakwiye kubigenza kugira ntatakaza abagenzi biwe kugira abantu bareke kuza barajyana n'imihari bavuga ngo narakubuze nakubuze alors que ushobora kuba uri kurakorera kuri telefone mugabo abantu ntibashobora kubitahura wewe ufite yo kubona gusa online acha yibaza kuri disponible nkuko nyene wari kurabikora icokogwa sinavuga ngo dusubire mu myaka ya kera aho umuntu yandika gakete cyangwa akagenda n'amaguru cyagatuma intumwa nico coba cyiza mukabo rero byaramaze kuja muri mode yacu ahubwo je mbona neze yuko kubera byarahinduye ukuntu abantu tubaho kandi mu myaka izaho bizoba binagoye cyane bizoba bimeze nk'ahajya hanze aho ubona umuntu n'umubanyi muhana imiryango mugabo ntimuzinanye ntimuramukanye birateye isoni birateye isoni birababaje kandi birateye niyo turiko turaja hano ntitubihindura nta kintu na kimwe dushobora guhindura ari natubwire wowe Charine nta kintu na kimwe dushobora guhindura surtout nk'abo bantu bidogeranira cane akakubwira ngo yakubuze yakurondeye nta nuko yagize effort ngo akurondere kuri rya nimero agaca avuga ngo yakubuze rufite yuko telefona gusa kuri appel Erigago umuntu akurondera nta kintu muhuriyeko nta kintu ugomba guhe nta mpamvu ihari arashobora kuba ari akazi arabonye appel d'offre afite we ntayo ntiwaronse chance yo kubibona mugabo arashobora kukubwira ati allo gogo ni bon urashobora kuraba iyi link takurungikiye canke ikindi kintu mugabo agaca kurondera agaca kuvuga ngo narakubuze mugabo urumva n'ikintu yarakuzanye kandi kiri important gogo ariko urazi ko umuntu ushobora kumurikira message akayisomera hejuru atarayisambura siko sawa rero dansoma nyene uri umuntu wigenga umuntu muzinanye c'est vrai kubera ubuzima bw'ubu bwaragoye sinka kera ko biba bigoye umuntu ashobora kumufatira ukavuga ati umunsi kanaka muri weekend ndafise amasahaya ndashobora kuyagisha abagenzi banje kuko hari igihe usanga tubaye mu buzima bwo kwiruka mwanya ku wundi ni kwiruka
ugasanga twaburiye n'imyanya imiryango yacu kuganiriza abana bacu kuganiriza abagenzi ariko bidasigura ngo jewe gogo ngo ntegezwa kumwitaba cyangwa ibiki n'ibiki nta bintu ndava duhurirako ubuzima bw'ubu n'amahera ko ndashobora no kuvugisha kuri WhatsApp ugasanga ndiko ndagutekariza umwanya nta nico wavumfasha mu buzima ntaki ibyo rero ni badaye utirera abantu bakutelefona atari bariko barinjiza cyangwa ibiki sindimwo oya jewe nejo murashobora kubana ubuzima n'amafaranga gusa rero harakenewe t'as besoin y'abagenzi y'abantu mutwenga abantu bakuganiriza dimwa juste le social nyene le social yakenewe ni kwa kundi tubaronderera imyanya le social ni just a win-win oya uvuga uti ndi jewe after job jewe nyuma y'akazi le soir mba mfise umwanya muri weekend mfise umwanya kandi je nta mugenzi wanje n'umwanya yidogera kuko ndabaronderera umwanya abandi dufise ibyo duhurira ko nyene tuba dufise ibyo duhurirako mugabo sinshaka kwitaba ntagomba ndonka amahera n'ukuri donc uri ku kazi none uramenye uti umuntu n'amahera nzaniye ari apel urashobora kumubwira n'ingoga binyarutse nyene tuba dukoresha umwanya none nk'ubu mwe mwavuze je hari ikintu facteur mutamenya ubu byaramaze kuba nka modovi hari nk'umuntu aba yifitiye utwo tumega ya turose turi WhatsApp ugasanga nta tuyinite afise ugasanga nk'umuntu byamaze kuba modovi aragukeneye kandi agukeneye ucabona cyangwa gukeneye ikintu gihambaye ugaca usanga rero uwo muntu yaragukeneye cyane nk'uwo yaravuze ngo sinomwitaba ugasanga hari ibintu bipfuye ngo ntiwomwitaba basi hariho abantu bagutelefonye murandira ugashaka tube muntu ariko agutelefonye kakubwira ndafise ikibazo familiare kiramara umwanya urumva bari ibintu biremereye kandi utegazwa guha umwanya uramubaza ko nimba ari ibintu biri yojo ugasha usaba akanya ugasha umuha umwanya kanaka tuze kubigaruka ko inyuma y'akazi we niko wumva byari bikwiye je numva ari sawa cyane bon niba hari ico twoba tutashoboye kuvuga mushobora kubona mwoshobora gushikiriza surtout nka akajambo mwobwira aba jeune surtout jeune génération pour le moment kugira ngo muga twabivuze vraiment tukavye akajambo no kongera ko nakantu novuga narose muri formation gihe nari muri Nigeria ibintu bijanye na web free ngare rero biza kumenya abantu ndakuvuga ubu musanze turi muri web 2 abinyene bya Facebook bya nde aho usanga internet abaje bashize hajya ama platform agira yunguka bijanye n'amadone yatwebwe dufise kubera musanze nimba bashizeho mwidondoro nibiki muri web 2 nibyo bungukirako sinzi yuko urabona yuko uzubona iri kuraraba ama video ukazubona publicité y'ibintu ukunda ntabyo horo ubona utazi ko byagenze ugasanga nkawe wewe ntushobora kubona publicité y'ibitari kubera nturi interest hagiye rero hariho udukuki uturobo dutoyi ukurikirana nawe ibyo uri kurakora cyo tumenya baca bakorekta amadone yiwawe bakayadandaza kuri bajya ama entreprise abakeneye kugira publicity rero muri web free nibyo bintu biri mu kuza aho uzusanga umuntu yungukira ku madone yiwe no kuvuga amadata yiwe ni economy yiwawe no kuvuga ni gihushana aho uzusanga muri web free aho usanga ni kuvuga ni economy iri base kuvyo wewe upostinga ivy'iwawe umusanzwe bijyana n'ubutunzi bw'iwawe bijya washize kuri internet n'ubutunzi bw'iwawe mugabo uriko bungukira abandi mungare muri web free azoba ari gifasha bavyitegurire vuba biri mukuza donc utirera abantu bakomeze gukoresha internet cyane mu majambo make tutadondoye kubera ivyo byosabangira nk'ikindi kiganiro internet mu majambo make nibagerageza jeune bayikoreshe mu buryo bubungukira abavyeyi nabo barakura dimwa abavyeyi nabo bijanye n'indero baha abana
bakingira abantu no kuyikoresha nabo nyene kuko nabo nyene antwa abavyeyi turiko turavuga nabo nyene si abantu bakuze cane gose kuko batama bariko barava ko batakoresha kuko antwa n'abatambunye barakoresha amatelefone y'ama-Android turiko turavuga nabo nta kajambo we ni jeune generation gusa nibo bakeneye abavyeyi barakuze barazi ubwenge no menye gute je nk'abavyeyi nzi benshi bakoresha telefone kugira bahamagara hari n'uza kubona ngo nshiramo mbare ngo wasutwa ngagerageza ngo nyere kunungu yishira nawe uri umuvyeyi yive mu babyeyi nawe uri umuvyeyi n'abantu ufite eje no umuvyeyi mugabo urumva ibintu namenga uvuze batamye bamenye Jora iramfasha internet mu bintu byinshi mu muziki mu bijanye n'indero donc internet ibiki bagerageza gukurikirana abana bamenye ryari abana bakoresha amatelefone wavuze yuko bari bakwiye no gushiraho ajya ama control parental wavuze n'igiki abatabizi bashobora bironderera kugira bashobore kubimenya ingene bashobora kugira ama control parental bigira abantu benshi bazobereye gukoresha internet baba babizi kubera uralimita ivyo umwana wawe araba canke ukabikurikirana a distance ivyo umwana wawe aba ariko araraba ukabikurikirana a distance ukamubuza canke ukabuza ukabona nkawe ugifise imyaka ingawe ugishuje aba udusore twarakwandikira kuri Facebook rero ugasanga ugasanga nk'umuvyeyi abazi arabona ivyo bariko barakwandikira akagucunga mu bisanzwe no kumucunga kubera ugiye muri internet buri mu yindisi ntuburi ngaho buri mu yindisi wategerezwa kumera amagabo abavyeyi bategerezwa kumera amagabo kugira ngo bashobore gukurikirana indero y'abana bina wewe d'abord ku bajene hama no ku bavyeyi surtout bya internet nizo twakoreye abavyeyi ico nabasaba ni kuza baregera abana babo cane bakabaha indero ikwiriye batabahishije babe ouverte abamama cane cane ku bana bafasoni abapapa n'ibibara abapapa yabavugiye je mvugira abamama bitwaje indero y'abana babo babaganiriza nkuko byategerezwa ntibabe muri bya bindi vya kera ko nibatabwiza ukuri bakaja kubirondera hanze bizobagarukako ingorane ni kuri azoronka amakuru atariyo ariko kimwibwiriye umwana usanga nagukunda gose hama ku bajene naho hariho abantu usanga bakunda telefone cyane gasanga kuguma bagira ibintu bitana bafitiye akamaro donc ndakunda kuyivuga kenshi naho baronse udutomati udutore kavuga ati nkora ibi umuntu ashaka gusuma aragushorera ugaca kuri stati je niko mbaye urumva narose akantu ndagashira kuri stati nkasanga ndarishinze bitangoye ndabayeho nyene muri ubwo buryo abajene benshi ntibakunde kurera amaboko ufise telefone bigufitiye kamaro ari amahero uba wayiguze ntagupfe kubusa urondeze ukore nyene internet nimba ihari ntidupfira ubusa igira ico itumariye murakoze cyane ndabashimiye cyane ku kigoro mwahevye ubuzi bwanyu murampa uyu mwanya n'ukuri ndazi yuko nyene mwahevye vyinshi mwampaye umwanya bavuga ngo umwanya n'amafaranga nanje mumpaye amafaranga menshi mwese tubashimiye ego ndabashimiye cyane nizeye ko n'ubundi musi nene bakenera muzo kumwanya mutazohava mwankarina ndazi ko umwanya kugoye naje we ntiwadumikanye tuzoza turondere bati bagiye kuza muri smart mind study abroad turabafasha kubakora service nziza zimeze neza ku giciro ciza tutabazimbye turabaye ikaze mwebwe mwese mwaje amashuri yisumbuye mato bashaka kwiga ama université baccalauréat na master mu bihugu byo Chypre, Canada, Turquie, Kenya, US, Malaysia n'ibindi byinshi enda kubaze abashaka kwiga batarinze kugenda bashaka kwiga online si online ni mu bafacilita kugira baronke kubera online urashobora kuronka opportunité asanga ni yubeshi birashoboka ariko ube sûr yuko atari birashoboka ariko kandi no ngaha mu gisagara wacu birahari ariko nyene
ntuburi sûr ntibinari naseriye kuko buri kuvugana n'abantu mutazinanye ariko twebwe uje ni agence nini ya kandi yagutse no kuvuga amafrais yose nambara ama minerva nambara igiki bishitse nturonke ukagira ama chance nturonke tugusubiza byose amafaranga yawe turagusubiza munguka gote kandi namwe mu mwanya oya nico gituma rero ndabahamagariye kuza muri Smart Mind urumva nta by'ibinyama ni company nini cyane yagutse dufasha abantu bakagenda banezerewe dukorera kuri Avenue de la France bureau numéro 12 imbere ya Église Anglicane. Mwabyumvise abajene muzoraba iki kiganiro abantu bose mwahejeje n'abapapa uzocubampera nimero je kwigana narahejeje narasambutse sinababwiye ko bise licence asigaje kurunika baba bebe biye abana ntibarakura hama jere kanaje bwira abantu burya naho mwambonye ngaha hariho channel mfise kuri YouTube If Kami Burundi voilà chaque semaine chaque dimanche habariho émission nagashow gatoyi kameze neza iminota ndwi muranezerwa pendant 7 minutes kuri If Kami Burundi iminota ndwi gusa sindabagora nta mwanya munini ndabatwara nukuririmba nukugirana nukuririmba ndaririmba bandiko navuza ama instrument voilà iminota ndwi gusa nandi uzontumire nze kugira abari kwa Mungu saa moya hicho voilà mu misi zana mu misi zabizoba en direct mu misi zabizoba en direct aho nzonatumira n'abantu batandukanye voilà. Okay, merci beaucoup rero ndabashimiye cyane mubandanye mumererwa neza mu bijyanye no mu banyu mubandanye mutera imbere surtout kuri internet zanyu murakoze cyane natwe turabashimiye vous les fans mutibagira kugira subscribe nimwibagire kugira share nimwibagire kugira na like mutavyibagira nukuri ni support nini cyane kuri mwebwe umuntu wese ashobora gukanda kaya ako kantu kari munsi ndabashimiye cyane ku mwanya wanyu musubiye kudutiza Imana ibahezagire ibe mu byanyu no mu banyu ndabakunda cyane bye bye bye